Isaha 8 z'ijoro z'uyu wa 11 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2023 niho ikigendajuru c'Abarusiya carangikwa mu buseruko bw'Uburusiya mu ntara ya Amur Ivotkni Cosmodrome yari amateka yongeye kwandikwa nyuma y'imyaka hafi 50 igihugu c'Uburusiya kitongeye kurungika ikigendajuru ku kwezi. Ukwezi nako mu bisanzwe gisanzwe ari ikigendajuru c'isi satellite naturelle de la Terre guherereye ku birometero 400 uvuye ngaho kw'isi. Reka tugaruke kwiri rungikwa turabe n'ihangiro ry'ikigendajuru c'Uburusiya carungitswe aho cagiye gihetse robo yiswe Lunar 25 ku kwezi ikaze. Banze ndabibutsa yuko mwogira subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye hano kuri channel YouTube yacu ya Ivyacu TV muzoze murayaronkera ku gihe. Bisa nkaho ihangana atari ryo mu kirere gusa ahubwo no ku kwezi ryongeye kugaruka. Atari igihugu bibiri gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'Abasoviete mu gihe c'ubutita, ahubwo kuri ubu ibihugu nk'Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhindi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa nk'ibiri mu gakino. Tugarutse mu mateka mu mwaka wa 1957 niho igihugu c'ubumwe bw'Abasoviete kuri ubu gisigaranywe n'Uburusiya carongeka ikigendajuru ca mbere mu kirere. Ikigendajuru kikaba ciswe Sputnik. Kuva ubwo igihugu c'Uburusiya cagumye candika amateka kuko congeye kurungika umuntu wa mbere yogoga isanzure ariwe Yuri Gagarin, ariko kandi imbere yaho cari carungitse igikoko ca mbere aho cari carungitse indarukazi yiswe Laika. Ni muri ico gihe nyene c'ubumwe bw'Abasoviete Uburusiya canke ubumwe bw'Abasoviete bwari bwarungitse umugore wa mbere nawe nyene yogoga mu kirere ariwe yitwa Valentine Telekova, aho hari hakiri mu bumwe bw'Abasoviete. Kuri ubu rero ibihugu vyose tuvuze ndetse n'ivyo twavuze haruguru bimaze kugerageza canke kurungika ibigendajuru ku kwezi. Ubu bwa nyuma imbere y'Uburusiya nyuma y'uko Ubuhindi vyari vyanse ko bushikana ikigendajuru ku kwezi mu mwaka wa 2019 bongeye kugerageza mu kwezi guheze ku itariki 19 z'ukwezi kw'indwi ikigendajuru bise Chandrayaan 3 nkuko ISRO ibitangaza. ISRO ni ikigo c'Ubuhindi gikora ubushakashatsi mu kirere, Indian Space Research Organization, kikaba gisanzwe gikora nka ESA mu bihugu vy'Uburayi, European Space Agency canke NASA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, National Aeronautic Space Agency, ndetse n'igihugu c'Ubushinwa aho gisanzwe gikora gisanzwe gifise ikigo gikora ubushakashatsi mu kirere arico ca China Space Agency, mu gihe ku rundi ruhande mu gihugu c'Uburusiya basanzwe bafise ikigo bita Roscosmos. Ikinyamakuru Politico co cerekana ko irungikwa ry'ikigendajuru c'Uburusiya ari integuza ya Vladimir Putin yo kwerekana ubuhangange bwiwe, na cane cane iki gihe Uburusiya buri mu ntambara na Ukraine, kandi mu gihe Otan canke Senato igizwe n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Uburayi bishigikiye kuri bo ngo bisa nko gushaka kwiganzira ukwezi. Kino kinyamakuru canditse giti Uburusiya bwarungitse ikigendajuru ku kwezi mu nzira yo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washington na Moscow bariko baniganira igenzura ry'agace gaherereye mu bumanuko bw'ukwezi South Pole Moon aho hari ubutunzi bwinshi. Vladimir Putin ariko aragerageza kugaruka mu rugamba rwo kugenzura isanzura. Kubwiye ikinyamakuru nkuko vyemezwa na Tim Marshall, umwanditsi w'igitabo Future of Geography on the Politics of Space, yemeza ko niho iki kigendajuru c'Uburusiya cashika kwihangiro rya kijanya tankeka bizoha inzira iyubakwa bafadikanije n'igihugu c'Ubushinwa
ry'ikigo gikora ubushakashatsi ku kwezi, bibaye na ngombwa abantu bakazobayo moon space mu mwaka w'2030. Robo yiswe Lunar 2025 igiye kugwa mu bumanuko bw'ukwezi, aho ibi vyitezwe ko izokorera ubushakashatsi. Abahinga n'abashakashatsi bemeza ko iki gice kirangwamwo amabarafu y'amazi mu misozi ahari cane cane amamanga n'imivo. Aha kandi ngo hari umwuka wa oxygen abantu basanzwe bahumeka, bishoboka ko wokoreshwa niba koko abantu boramuka bagiye kubayo. Hambavu y'ivyo hiyongera ko kino gihe ndetse na kino gice gifise ubutare bwinshi bwoshobora kwifashishwa mu kugurutsa ibigendajuru haba ngaha ku kwezi, ndetse umuntu akaba yoshika kure cyane atageza amaso hifashishijwe ubu butare dusanga ku kwezi. Niho iyi Lunar 2025 yaramuka ishize ku ntego, nta kabuza ibintu bishobora guhinduka mu kugenzura ukwezi kwari gufiswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vyinshi vyo muri Otan, aho vyari vyacishije iyi program muco bise Artemis. Success y'Uburusiya n'Ubushinwa bizotuma haba uguhiganwa muri projet zo kuvumbura vyinshi ku kwezi. Lunar Exploration bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika atarizo zizoba zifise ijambo rya nyuma ku bibera ku kwezi, ahubwo bamwe bose bazoba bafise amategeko bagendera ko batarinze gutamika ijambo n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lunar 2025 yagurukijwe neza na neza isaha 8:10 z'i Moscow n'isaha 6:10 aha i Bujumbura, igurutswa ikosomodrone Vostochny mu Burusiya, itwawe n'ikireruzi canke se rocket fize mu rurimi rw'igifaransa ya Soyuz 2-1B. Biteganijwe ko kuva kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2023, nyuma y'imisi 5 Lunar 2025 izo kwinjira muri orbit y'ukwezi. Tuvuze orbit tumve inzira ukwezi kugendamwo kuzenguruka isi. Iki gihe niho neza na neza Lunar 2025 izotangura kumanuka ku kwezi mu bumanuko bwako hafi y'imanga nini ya Bogostravisky crater, nkuko vyemezwa n'ikigo gikora ubushakashatsi mu Burusiya Roscosmos. Akazoba ari mu ijoro ry'uwa 21 gushira uwa 22 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka. Nyuma y'imisi 10 Lunar 2025 izoba imaze mu rugendo. Ihangiro rya Lunar 2025 bwa mbere rero niyo kugerageza tekinoloji shasha canke se ubuhinga bushasha bwo kumanuka ku butaka bw'ukwezi bitabaye giturumbuka, ivyitwa mu Congereza soft landing. Lunar 2025 izogwa neza na neza mu bumanuko bw'ukwezi ku birometero 120, aho kigenda juru c'Ubuhindi Chandrayaan 3 kizogwa naco kwigenekerezo rya 23 z'ukwezi k'umunani, umunsi umwe nyuma ya Lunar, ahubwo inyuma y'amasaha inyuma yo Lunar 2025 izoba imaze iguye mu bumanuko nayo mu bw'ukwezi. Inyuma rero niho ayandi mahangiro azogaragara. Muri iyo harimwo ibigize ukwezi n'umutungo gufise internal structure and natural resources, aho azorabwa kandi amazi, ingaruka z'imirasire y'izuba kw'ikigendajuru na za radiation, impact of cosmic rays and electronic radiation. Iyi robo ya Lunar 2025 rero isanzwe ifise za kamera, iyo izo zifashisha ifotora ubutaka ndetse igafata n'isi ugereranije naho kuno kwezi kuri. Hambavu y'izi ntego ca CNN, ikinyamakuru ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, candika yuko iyi robo isanzwe izokoresha imishwarara y'izuba, izokora ubushakashatsi no ku kirere c'ukwezi, nkuko babishikirije n'ikigo gikora ubushakashatsi bwo mu kirere citwa NASA, aho ngo ino robo izokora ubushakashatsi mu vyitwa exosphere. Kubwa Yuri Borsov asanzwe arongoye ikigo Roscosmos, we yemeza ko ihangiro ry'irungikwa rya Lunar 2025 ari amahoro ko abantu batosimbwa n'umutima. Misiyo yo kurungika kuri iki kigendajuru gifise robo bwa mbere Uburusiya bwari buyihuriyeho n'ibihugu vya Buraya
biciye muri ESA European Space Agency, ndetse ngo bari bakuyifashisha gusa kuva mu mwaka wa 2022 ubwo Uburusiya bwatanguza igitero bo bisi ibikorwa bya bidasanzwe vya gisirikare igihugu ahubwo ibihugu bihuriye mu Burayi biciye muri ESA vyafashe ingingo yo kuva muri ino projet. Uburusiya bari bafatanije yo kurungika ikigendajuru ca Rwanda 25 canke se Lunar 25, ahubwo igihugu c'Uburusiya kibandanya iyi projet cyonyene. Bwakoze iyi projet mu gihe rero ibihano vyisubiriza ku Burusiya na cyane babihabwa n'abasanzwe bari kumwe, no kuvuga bivuze ibihugu vya Buraya. Vladimir Putin mu kiganiro yagiriye i Vostokny Cosmochron aho Uburusiya bwimuriye irungikwa ry'ibigendajuru bakabivana i Baikonur muri Kazakhstan, yagize ati ubumwe bw'Abasoviet bwarungitse umuntu mu isanzure mu 1961 hari ibihano byinshi, nta mpamvu n'imwe tutokora programme zo kuja ku Kwezi ngo ni ibihano vyabo mu burengero. Tutegeza gutera ikirenge mu cabasekuru bacu tugana imbere, nubwo hoba inzitane zimeze gute nta gishobora namba kudutangira. Irungikwa ry'iyi robo ipima ibiro 800 ije inyuma y'iyindi yari yararungitse mu 1976, hari haheze imyaka 47 hari hakiri mu gihe c'Abasoviete yari yiswe Lunar 24, gusa yo ntiyashitse ku ntego yari yayijanye. Kubwa Vitali Egorov, umusesenguzi w'Umurusiya, yemeza ko iyi misiyo bisa nko kongera guha ubushisho nziza Uburusiya mu gihe ca none nyuma y'igihe kibi Lunar 24 itashitse ku ntego, naho umumenyeshamakuru Daniel Hawkins avuga ko iyi ari ingaruka ryiza y'Uburusiya nyuma y'imyaka myinshi yari mu gacerera. Agira ati aka n'akaryo keza kuri we ndetse kuri Vladimir Putin ko kwerekana ko ibihano vy'abarengera ataco vyakoze kinini ku gihugu c'Uburusiya, ndetse n'ubushakashatsi bwabandanije gukorwa ukuri kwamye, ndetse bagakoresha buri kintu cyose cyakorewe imbere mu gihugu c'Uburusiya. Kubwa Egorov we yemeza ko irungikwa ry'iyi robo koko ku Barusiya atari ukwiga n'ubushakashatsi nk'uko abandi babibona, ngo vyerekana ko Uburusiya ataho bwagiye mu gihe China canke se Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bari imbere kwisonga mu bihanganga vyo kugenzura isanzure super power of space. Biteganijwe ko misiyo ya Lunar 25 izomara umwaka umwe, akaba ariyo misiyo izokogwa mu bumanuko bw'ukwezi, mu gihe izindi misiyo zose zahora zikorerwa hafi ya Equateur, ni kuvuga wa murongo uhuza ibihugu bibiri vya kuno kwezi, nk'uko vyemezwa na Alexandre Brokin mu kinyamakuru Noskia Gazeta. Vyari biteganijwe ko muri Lunar 26 nyuma mu kwezi kw'indwi gusa, bikaba vyaje guhebwa yigizwa inyuma kugira ngo amakosa avanweho, ndetse na etage ya mbere ya fize ya Soyuz vyategekanywa ko ishobora kugwa mu gace kari hafi yaho nyuma yuko irungitswe agace k'ikigwati ka Shakhtinski mu gace ka Khabarovsk. Bikaba rero vyatumye abanyagihugu bari ngaho babanza kurungikwa hirya kugira ngo bitaza guteza ibibazo. Nizeye ko mwashoboye gutahura vyinshi cyane kuri Ivyacu TV, mwashoboye gutahura n'intego ya Lunar 25 canke se landing 25 Uburusiya bwarungitse ku Kwezi, aho bwongeye kugaruka mwihangana ridasanzwe. Reka tubashimire ko mwabanye natwe muri kino kiganiro, tubasaba yuko mugira subscribe niba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera ku gihe, share, like, comment navyo bari vyiza kugira ngo ayandi makuru muzoze murayaronka. Tubashimisha.